itangazo ku bantu bagitunze ibigwanisho batabifitiye uruhusha mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu cacu c'u Burundi. Umugwi w'igihugu wamaho ujejwe kurwanya igwirirana ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro SENAP uramenyesheje abantu bose baba mu Burundi ko hariho itegeko nimero 100/4 ryo kuwa ndwi nzero 2020 ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu rihamagarira umurundi wese canke umunyamahanga agitunze ikigwanisho atagifitiye uruhusha kugisubiza adakurikiranwa n'ubutungane gushika kwigenekerezo rya ndwi ndamukiza umwaka w'2020. Ni muri iyo ntumbero uwo mugwi uhamagariye uwo wese agitunze ikigwanisho atagifitiye uruhusha kugisubiza abaje umutekano, abajeje intwaro canke abajeje kwivuna abansi. Menya neza gutunga ikigwanisho utakirekuriwe ni ugutunga urupfu.